Bakunzi beza b'intahingira akamaro turongeye kubaramutsa. Uyu munsi tubafitiye inkuru nziza y'intambwe Imana yarayiduteje muri ministere y'intahingira akamaro. Twari tumaze imyaka 4 irenga dukorera ku mbuga za WhatsApp, tukabasangiza ibiganiro, intahe n'inyandiko zabafasha. Hari inshuro nyinshi byashika mukatusaba nk'intahe kanaka ugasanga ntitukifise kubera yafuditse. Twarababwiye ati mudushigikire, mudufate mu mugongo, tugure ibikoresho. Mwarakoze aho mugejeje, mwarakoze aho muhambije, twaraberetse aho mwashoboye kugeza. Ntabwo byabaye ibiharuro binini cyane, ariko Imana yo mu ijuru kuko ariyo yatanguje umurimo n'ubu niyo ikiri kumwe natwe. Amafaranga yashoboye kwegeranywa muri kiriya gikorwa cy'ubwitange ntabwo arashobora kugura ibyo twagomba kugura, kuko usibye ko twasanze adakwiye, tukirondera ingene twokusanya kugira ngo tugure ibihwanye nayo. Ariko Imana yo mu ijuru itaburi kugenza, hari uko yabigenjeje tukaba tuyishimiye. Ubu ngubu tuvugana, uhereye none ibiganiro dukora muzohora mubisanga kuri chaîne ya YouTube yitwa Intahingira akamaro TV. Uhereye none ukubaramutsa kwacu canke namwe ukuturamutsa kwacu muduha ibiganiro muzoramutsa muti abakunzi b'Intahingira akamaro TV. Ako TV kongewe ko kuko twamaze kuronka chaîne yacu ya televiziyo yari hasanzwe, ariko ntitwari bwabone uburyo bw'uko tuza turashirako ibiganiro. Ivyo byadutera ubukene bw'uko ibiganiro dukoze byashika mukabidusaba haheze igihe muti turashaka ya kanaka, turashaka ca kiganiro runaka, turashaka vya bindi na vya bindi, tukasanga byarafuditse mu matelefone yacu. None uhereye none twagomba tubamenyeshe ubuyobozi bw'Intahingira akamaro TV bufashe kano kajya kugira ngo bamenyeshe, kugira ngo umuntu wese azobona amamega yo kuja kuri YouTube yandike ati Intahingira akamaro TV ajeko. Kandi mumvo yo kuduterera, ushobora kuba waraduterereye muri uko kuntu twifuza kugura ibikoresho tuzoca turifashisha. Ushobora kuba waraduterera, ariko uraduha n'intererano iyi ikurikira: genda kuri chaîne uce wiyabonesha, ufyonde kuri s'abonner canke kuri subscribe nimba ukoresha icongereza. Hanyuma intahe yose ubonye ko ni vyiza kugenda ugize icyo uyivugako. Iyo ugize comment canke commentaire canke ukagira icyo ubivuze ko, ugafyonda ukagira n'icyo ufyonze, nimba wayikunze canke hari icyo uneguye kanaka, j'aime canke je n'aime pas, like canke dislike, uba hariho ikintu ubufashije, kuko bituma chaîne itera imbere vuba. Ibi tubabwira mudufashe, iyo chaîne iteye imbere cyane biratuma ubufasha ishobora kubwironkera muri uko kuntu ibiri kitanga ibiganiro. Ugasanga YouTube ubwayo irashoboye kuriha uwo mumenyesha makuru bariko akora ivyo biganiro, mu gihe YouTube ibibona uwo umuntu akora ibiganiro ariko birorerwa n'abantu benshi. Ivyo rero ntawo binegrija, ntawo bifata minenegwe, kuko nk'ubu murabizi ko twari tumaze imyaka ishika kuri 4 ibiganiro nk'ubu twahereye ko muri 2020. Niho ushobora kubimbaza ngo ndabitore, ico gihe nakora ndi jenyine, ariko ubu noneho ndamaze kuronka bamfasha. Nico gituma n'ubu mu buhinga muza muri kumwe cyane na Elia niyo nize ni nkawe muhinga w'ivyuma dufise mu Ntahingira akamaro. Niwe muzoba muri kumwe cyane mu bijanye no gutunganya ibiganiro. Nanje nzoguma nkora nkuko nari nsanzwe nkora nyene, tuzoba dufashanya. Elia ariko azoba ari mu buhinga bw'ivyuma kabisa. Imana yo mu ijuru yarabimuhaye, ubwo bwenge yarabimuhaye, iyo mpano yarabimuhaye.
rero kuba twaramuronse mu ntahingira akamaro twaratomboye nawe n'umukozi w'Imana hagati muri twebwe ntabwo ari muri babandi wovuga ngo twaramwangaje ngo tumuhemba amafaranga canke tugira iki ahubwo akwa gukora byinshi kuturusha nimba atamaze no kubishitsako turamushimira Imana rero nuko Reveriye azoshishikara gutunganya inyandiko vuba Imana niyacana tukagura n'ibikoresho bihagije ashobora no kuzoza aradufasha gutunganya nk'intahe z'abari i Bujumbura agakora ibiganiro by'abari Bujumbura nuko rero tuzoba turiko turakoresha cyane ama audio ntabwo muzoba mubona ama video inshuro nyinshi rimwe Elia arashobora gukora ama video makeya yifashishije ordinateur ariko arakoresha ariko biragaragara n'ubuko hari ibikoresho tugikenye nka kamera nka enregistreur ifata amajwi neza ibyo n'ibikoresho tugikeneye kumbure Imana mwijuru tugejeje aha izoduha n'ibindi kuko nkuko yambariye igihe yambwira ko gutanguza iki gikorwa ni nako n'ubu abadukorana banshingira intahe iyo ndi bakambwira ati nyabona Imana natwe yatubwira ko kino gikorwa turiko turayikorera ari gikorwa cayo kandi ari izogihagararira ari izokibera amaso nuko rero ibyo bidutera kurema bikamenyesha yuko Fabrice nifasha nubwo noba ntakiri no munsi intahingira akamaro nti igikorwa cy'intahingira akamaro ntishohagarara kiramaze kuronka abagabo b'injyamunyu kabisa kiramaze kuronka abantu bashobora guhagararira umurimo jewe nubwo ntobandahari kandi by'ukuri bigaragara ko ari abantu bahamagawe n'Imana turashimira izibariza Reveriye turashimira niyo nizeye Elia turashimira n'udufasha yakurikiranira hafi tuba turi kumwe nubwo mutamubona mu biganiro ariko abari kumwe natwe Nathanael Kabura abo nibo bakozi dukorana muri kino gihe ariko n'abandi bose uhora hazogenda duha tuzogenda tubashimira Imana kandi namwe mwese mutugirira impuhwe mukadusengera cyanke mwagize nico mutanze nubwo tutarashobora kugura kimwe mu vyuma twagomba kugura kuko twari kabatereje kugira dugure ordinateur na registrateur ntabwo turashobora kubigura kuko amafaranga twabonye adahagije turacitunganya rero kugira ngo tumenye ibyo turi bugure ingene byo bimeze ingene byo bingana twarahagaritse ico gikorwa cy'ubwitange mu groupe uko byacu ariko kiratangwa ariko n'ubu ntibisigura ngo woshima kuduterera ngo twomuzibira twomwemerera murumva ko tukikeneye byinshi turacakeneye ordinateur turacakeneye kamera turacakeneye enregistreur ariko umurimo w'Imana dusanzwe tubimenyereye yuko utangura buhoro buhoro ukaduga pore ukazotinda ukagera ku ntego niyo nkuru twagomba kubamenyesha tuyibamenyesheje tunezerewe murumva ko ari inkuru nziza nuko turabatumiye ibiganiro tuza turabibaha kujya nyene vyahora mu magroupe ya WhatsApp kuko ministeri y'intahingira akamaro yatanguye ari kugira ngo ifashe abantu bamaze gutanga urugendo ruja mu ijuru cyane abataja nko kuri YouTube kugira ngo izirabaha intahe ziba ziri kuri YouTube ariko ikabaha n'intahe zabi zitava kuri YouTube murazi ko duhora tubatunganiriza inyigisho haba mu nyandiko canke mu audio no tuzobishishikara rero ariko tuzogenda tubishira no kuri YouTube wewe ushobora kuzoba ufise intahe wabonye ugasanga uri kwidusaba haheze igihe kirekire ntitubangutse kuyiguha bitumwe nuko tutaba dufise akanya cyangwa connection katugora uzohora ucubyisangira kuri YouTube kuko ico tuzi nta muntu yamana ubukene imisi yose ushobora uno munsi kura amamega ya YouTube ariko ejo ukayaronka bizora ubutunzi bukomeye rero naho hazoba hize imyaka 10 15 20 igihe cyose Imana y'imwijuru kizobe icemeye yuko YouTube tuyicisha iby'Imana kuko tusanzwe tuzi cyane ko ababazirongoye kenshi hari igihe usanga hari ibikorwa by'Imana bimwe bagenda bazibira igihe cyose Imana izobe kidushira iyo nzira yo gukoresha YouTube mu by'iyobokamana ibiganiro tuba twarashize ko muzogenda mu bisanga ko nuko rero tutire turarandira amajambo yari iyo nkuru nziza twagomba kubaha mudusange kuri YouTube mwandika ngo intahingira akamaro TV kaze Imana ibahezagire
unganirije amajambo atunganye, umubure menye ukuri kw'amajambo yawe, nkunda amajambo yawe kwama kukwizigira, amajambo meza cane yo kuntera umunezero, niyo mesa ndayakunda ntatanezera. Umwami Yesu ari neze ntiwatanga amajambo, umunyabyango renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cane yo kuntera umunezero, niyo mesa ndayakunda ntatanezera. Menyesha bose ubutumwa n'amajambo atunganye, imusaraba harira nkakira ubugingo, Yesu niwe mukiza niwatanga ubugingo, amajambo meza cane yo kuntera umunezero, niyo mesa ndayakunda ntatanezera.